Nta bandi dufise atari mwebwe bakunzi ba Inkerebutsi TV, mudukundire rero tubaramutse tubipfuza kubandanya muroranirwa, munadukundire kandi tunabashimire cane gose kuko mudahengeshanya kwama mudukurikirana. Ariko rero hakaba hari uwutaraba umunywanyi wacu, naca araba musi y'ikiganiro ahanditse sabone canke subscribe, ahakore ahejeje aca akora kuri ako gakengeri gaciye kaza, hanyuma aca akora aho handitse tute canke all kugira azoje ashikirwa n'ibiganiro twama dushikiriza ku Nkerebutsi TV atakigoranye. Turi kw'igenekerezo rya 17 Ruhuhuma umwaka wa 2025 ni mu ntara ya Cibitoke muri komine ya Mabayi ku mutumba wa Kabere neza na neza mu gacimbiri ka Ndogomba ahatowe ikiziga c'umupfasoni yitwa Ntahobatankeka Valeria, kikaba catowe hafi yaho yarasanzwe aba. Aho twashika muri ico kibanza twahasanze abantu batari bake bari mu tugwitugwi, bamwe bavuga ko yoba yakorewe ivyamfurambi baca bagirwa ko baranamuniga. Musitani wa komine Mabayi amaze kuhashika yihanganishije abaryango b'uwo nyakwigendera, yongera yihanganisha kandi n'abene gihugu bo ku mutumba wa Kabere muri rusangi. Aca anasaba abaraho ko bofasha mu gutanga amakuru nk'uba yarazi nko bapfa ikintu. Umuntu afise amakuru k'uyu muntu yitavye Imana, nimba ari nk'amatati y'amatongo yoba yarafitaniye n'abantu canke ibindi bintu bikunda gutuma abantu baka ubuzima, murashaka kudushikira mukatubwira kugira turonke ico dufatiraho mu kugira amatohoza. Murashaka kutwegera mw'ibanga ntangere mukaduha amakuru. Izo mporera Jean musitani wa komine Mabayi yabandanije asaba abapfasoni kuja barataha hakibona, kubera ko amakuru yavuga ko abaherutse kumubona irya nyuma bamubonye mu masaha y'isaha 2 z'ijoro. Abashoboye kwegera hariya babanye yuko habayeho no kumukura impuzu yambaye, ni ukuvuga ko bashaka kuba babanje no kumugirira vyamfurambi bisunze ijoro. Rero bene data, je nama ndiko ndahanura abakenyezi uko bukeye ko bwije. Abakenyezi gerageza munywe izo mushoboye muzitahane hakiri kare. Hamwe n'umuntu avuga nti naramubonye n'amasaha yatahiye. Uyaraye yishwe bace bamujana kw'ivuriro rukuru ry'Imabayi kugira barabe icamwishe by'ukuri. Ku makuru dukura kw'iryo vuriro rikuru ry'Imabayi avuga ko Ntahobatankeka Valeria yanizwe, ibyo kugirirwa ivyamfurambi ntaco babivuzeko. Musitani wa komine Mabayi yaciye asaba ko amaziko ya Valeria yocaba uyu munsi nyene. Mu gipolisi bavuze ko amatohoza bandanya gushika batoya bakoze iryo bara. Haciye hafatwa abantu 3 bivugwa ko babonanye nawe kugira baje kubazwa ukuntu batandukanye. Inkerebutsi TV rero ikaba yihanganishije by'umwihariko umuryango w'umupfasoni Valeria no muri rusangi abene gihugu bo ku mutumba wa Kabere. Turabashimiye rero mwebwe mwese mwadukurikiranye, ahasigaye naho ubutaha murakoze.